mwebwe muriko mukora ibiharuro by'ico muzokuramwo mu myaka runaka tudashitse iyo tuja. Abarundi bazobagiriza ko mwabahemukiye, ko ataco mwabafashije igihe mwari muhari. Hasigaye imyaka 14 tugashika mu 2040. Ni 14 gusa, ntituzomara mare kandi vyaratanguye. Mbega tuzoba tugeze he? Ahubwo nyene muratubwira twebwe bato bato ico bisigura igihugu cifashe. Iryo jambo risigura iki kuri nyokuru? Risigura iki muhira ku mutumba? Tumenye ico turindiriye, tumenye neza aho tuzoba tugeze, tugira ico twitega. Ataco twiho kwitega naho ntituzomenya ko twahomvye. Muratubwira ivyo tworindira, tumenye ico abarongozi bacu twobitega ko, tumenye nico tubabaza. Twebwe ku mitumba turakene kumenya tuzoba tugeze muri ico gihe. Hazoba hahindutse iki? Tuzoba tubayeho gute? Twitega iki? Mwiriwe canke mwaramutse banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri doshera ya YouTube ya ICTV, aho tubashikiriza amakuru atandukanye abavugwa irya nino. Ano makuru tugira tubashikirize araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Icuka kirabandanya kuba kibi hagati y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye n'umukuru w'ibiro vy'igisirikare Etat Major General Prime Niyongabo. Ibihangange vyo muri CNDD FDD biriko birasaba President Ndayishimiye ko yihuse aca abogoza General Prime Niyongabo ndetse na Ildefonse Habarurema ni umukuru w'iperereza mu Burundi. Ivyo bitabaye naho ngo President Ndayishimiye arashobora kwisanga ari we yatembagajwe. Ivyo bihangange vyo muri CNDD FDD vyabivuze mu nama rukokoma. Ni inama ikomeye cyane yahurikiyemwo ivyo bihangange ndetse bikaba vyafashe ingingo zikomeye, harimo no gusaba President Ndayishimiye gufata ingingo zihuta canke ibintu bikamumerera nabi. Muri ano makuru muraza kumva intambara ikomeye iri muri ivyo bihangange vyo muri CNDD FDD, aho General Prime Niyongabo ndetse n'umukuru w'igihugu rugeretse. Bamwe bavuga bati Prime Niyongabo iherezo ryiwe rirashobora kuba President Ndayishimiye, ariko nanone iherezo rya President Ndayishimiye rirashobora kuba Prime Niyongabo. N'abagabo babiri basharikanye muri kino gihe, ariko uboneka nkaho afise inguvu zimushigikiye nyinshi ni General Prime Niyongabo, kubera ko ivyo General Prime Niyongabo apfa na neva ni navyo apfa n'ibindi bihangange vyo muri CNDD FDD, harimwo nk'umukuru w'umugambwe CNDD FDD ndetse n'abandi bose baterekwa intwaro ya President Ndayishimiye, cane abiyita ko bari mwiragi rya Petero Nkurunziza. Abo rero ntibemera ivya President Ndayishimiye. Murazi ko President Ndayishimiye nawe yashinze uwundi mugwi umwegukira umuyoboka wise Bene Samuragwa. Abo nabo bakaba bariko baraca ku biti no ku mabuye kugira bigarurire abanyagihugu nkuko Reveriyano Ndikuriyo yigaruriye Imbonerakure. Ivyo vyose turaza kubigaruka ko tubwire n'ukuntu President Ndayishimiye ariko arikundishwa mu banyagihugu biciye muri uwo mugwi wiyita Bene Samuragwa. Ariko Ndikuriyo nawe akabaca mu Mbonerakure, mbere Ndikuriyo akababoneka nk'umuntu asumbije ingufu President Ndayishimiye kubera ko ico Ndikuriyo yategetse gica kibuko. Turaza kubigaruka ko muri ano makuru. Turaza kubabwira amakuru adahumuriza avugwa mu iperereza. Turaza kubabwira ukuntu utwara iperereza ry'u Burundi Ildefonse Habarurema batazira Kikongo hamwe na General Prime Niyongabo ndetse n'akandi kagwi k'aba general bahoze bagwana muri CNDD FDD kariko karacara ku biti no ku mabuye kugira gakora ikintu kidasanzwe mu Burundi. Ivyo turaza kubigaruka ko ni mu gihe havugwa icuka kibi mu bihangange ndetse no kutumvikana. Ivyo byose bikaba bivana ahanini no guharanira amaronko ndetse no kurondera ivyo buri umwe yishira mu mufuko wiwe, kuko abarundi babikurikirana hagufi bavuga ko batipfuza neza igihugu, ngahubwo nyabuna abo bose ni ugukurura bishira ngo nibasumira inda, kubera ko iyaba bagwanira iterambere ry'abanyagihugu igihugu kiba kigeze kure. Uko bagwanira ibiti ndetse n'ubutegetsi, yaba ariko bagwanira iterambere ry'umunyagihugu igihugu kiba kigeze kure. Ivyo rero kandi birunyugwa n'intambara yo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, aho kuva iyo ntambara yo muri Demokarasi ya Kongo itanguye cane inyuma yaho igisagara ca Uvira gifatiwe
ibintu vyarunyutse cane. Twababwiye agasuzuguro kadasanzwe General Prime Niyongabo yasuzuguye Neva. General Prime Niyongabo agategeka ko ingabo z'u Burundi ziri muri Uvira zica zivayo. Neva nawe ati waba umaramaje mu makungu kandi wobuhejeje ubutegetsi bwanjye, ndafise abazongwanirira, ndafise ababirigi, ndafise n'abandi bacancuro bazoza gufasha, maze nkerekana ubukomezi mfise. Ivyo General Prime Niyongabo yaravuze ati ntibikunda, kubera ko ninje ntwaye igisirikare sowe ugitwaye, nijewe nzi biriko birabera ku rubuga, si wowe ubizi, gutyo rero ntushobora kuntegeka ico ndi bukore. Bamwe mu basoda b'u Burundi baragwariye kwashi muri Republika ya Demokarasi ya Kongo kubera ubusuma bw'aba batwara. Ayo yose ni amakuru tuza kubashikiriza ingingo imwe ukwayo. General Alengiyome Bunyoni gihutihuti yakuwe mu bitaro Kira Hospital vy'i Bujumbura, yasubijwe mu bitaro vy'i Gitega. General Prime Niyongabo, General Bunyoni, hoba hari umugambi wo kumugandagura canke wo kumutorokesha? Ivyo turaza kubigaruka ko muri ano makuru mu buryo bw'idonido. Izo ni ingingo nkuru ano makuru yacu ari buze gushimikira ko yose rero uraza kuyakurikira. Iyo utarafyonda kuri subscribe ufyonda ko kugira uko dushize ko inkuru uronke notification ko dushize ko bishasha. Mwese ndabaramukije nanabahakaze. Kano makuru yacu tuyatangurire kuri no nkuru ice ku masonga. Abasoda b'u Burundi baragwariye kwashi muri Republika ya Demokarasi ya Kongo kubera ubusuma bw'aba batwara. Ibi bintu abatwara igisoda c'u Burundi boba babizi. Ibi bintu General Prime Niyongabo ahanganye na President Ndayishimiye yo babizi ko abasirikare biwe bariko baricigwa n'inzara muri Kongo. Ese ko bafashe ingingo yo kubuza abasirikare bahunga baja za Dubai, bakavuga ko ata musirikare azosubira guhabwa pasiporo. Ubuhoho abariko baricwa n'inzara muri Kongo, ico gisoda kigiye kubafasha iki? Iyi ni intahe y'umusirikare aherutse guta aromoka aja gupagasa hanze y'u Burundi. Yatwandikiye yerekana ingene gifata nabi abasirikare bari mu bikogwa bariko baragwana muri Kongo. Ivyo rero bikaba biriko biratuma bahunga ko bwinshi. Uyu musoda yemeza ko yiboneye ingene abasirikare batayo ya 17 Tafoke bagwaye kwashi, bivuye ku burongozi bubi bw'iyo batayo, ndetse n'umurongozi wayo ari we Lieutenant Colonel Pamphile Nizonkiza. Intahe y'umusirikare twayitanze uko yayiduhaye, ariko twakuyemwo ivyo tuma amenyekana. Uyo musirikare yanditse ati ivyo nabonye muri Kongo biragoye gutahura ko ari abasoda b'igihugu canke ko ari aba esclave, no kuvuga abacakara. Ndongeye kubaramutsa muvugizi w'abatagira gitabara. Nabonye inkuru mwavuze ku basoda bariko baratabakomoka kurondera ubuzi hanze y'igihugu. Emwe abasoda bagitaye bakiriko, kuko n'abataronka iyo baja benshi iyo bashitse mu gihugu nk'ababa baronse amakonje bahitamwo kwigumira muhira. Ivyo nabonye muri Kongo biragoye gutahura ko ari abasoda b'igihugu nuko ari aba esclave. Jewe nari muri imwe mu mabatayo yari muri Kongo. Hari abasoda benshi bagwariye yo kwashi. None aho hantu umusoda agwara kwashi, urumva hari wo kwipfuza gusubirayo? Ndakeka ko inkuru yuko hari abasoda bagwariye yo kwashi atawigeze yibabwira. Hariho n'abapfiriye yo gutinya kugaruka mu Burundi ngo vyo hava bimenyekana. Subiye inyuma gato, jewe nagiye Kongo igenekerezo nabanje gukorera muri Haute Plateau. Mu nyuma twarungitswe mu kiyaya ca Rusizi. Batayo yacu yahavuye imera nk'iyisambuwe, turungikwa gutanga ramforo ku zindi batayo. Twebwe twarungitswe gufasha batayo ya 17 ya Tafoke yatwagwa na Lieutenant Colonel Nizonkiza Pamphile. Iyo batayo yari ahitwa Munanira. Mu mezi ya 3 ya mbere niho abasoda bagwaye kwashi yagiye guhagarara, ari uko komanda wa batayo atumwe ko kwisigura muri brigade twarimwo. Ntituzi ko umukuru w'igisirikare nawe yoba yaramenye ivyo bintu
bagumye babipfukapfuka. Kwashi muri batayo ya 17 Tafoke. Ibindi ko ndavuga vyabaye mu mwaka nyene wa 2025. Abasoda bo muri batayo ya 17 Tafoke baramaze amezi abiri barya rimwe ku munsi, nabone bikaja kuboneka isaha 4 z'ijoro zirenga. Abatagira uko babigenza ngo bisumire nibo bahavuye bagwara kwashi. Rero kubera ko brigade twatwagwamwo yari hafi cane yaho twari, abasoda bamwe bahavuye baja baramanuka gusaba indya mu gihe babonye ko muri brigade bariko barapfungura. Nuko vyahavuye bimenyekana ko abasoda bo muri batayo 17 Tafoke babangamiwe n'inzara. Brigade yaragezaho irengegwa n'abaje gusaba indya, niho rero haheza bakabaza ivyari vyo. Abasoda baravuga ko basigaye barya rimwe isaha 4 z'ijoro zirenga. Aho rero kwashi yarigejeje kure abasoda. Icitwazo cari ko komanda batayo yari yaranse kubakisha igikoni, ariko aho hose aba ofisiye bobo barafungura saa 4 y'igitondo. Mwumve ako kamaramaza, aho aba ofisiye bafungura bonyene bakareka abandi basirikare bakicwa n'inzara. Bimaze kumenyekana, komanda batayo yaratumwe ko muri brigade nkabona kwemera kubaka igikoni. Mu guhisha babagwayi bakwashi baciye babarungika gukora mu gikoni kugira barabe batora mitende. Hari umutegetsi yababajije avyumvise, hari umutegetsi vyababaje avyumvise, yari umumajoro muri brigade uwo bita B4 ajejwe vya logistique. Uwo yaratumye abagwayi baronka amata n'ubuyi, ariko vyaciye kure. Aho yo mata n'ubuyi vyari vyandikiwe abasoda bose, ariko ntavyo twaronka. Narumvise ko hari abasoda bishwe n'iyo kwashi, ariko sinashoboye kubamenya. Nahavuye nsaba konje barayimpa, sinasubiyeyo. Naciye nigira gupagasa mu mahanga. Rero iki muri ko muravuga kirahambaye cane. Gisoda kiriko kiricwa n'abagitwara. Intambara ya Kongo iratwononeye gose igisirikare. Abariko baragita ni benshi cane. N'abasigaye baronka inzira ntawuzi uko vyogenda. Ubwo no butumwa twahawe n'uwo musirikare atanga intahe yiwe. Hari n'abasoda benshi bidogera ingene bibwe imfungurwa zabo muri RDC. Iruhande y'iyi ntahe y'umusirikare twararonse izindi ntahe nyinshi z'abasoda bavuga ingene abatwara batayo babivye imfungurwa zabo. Abatwara igisoda barakwiye gukora amatohoza akomeye kuko ingene abatwara mu batayo bigenjeje muri RDC. Hari benshi rero bagiye gutungira ku magorwa y'abasoda. Mu bagarutse mu Burundi naho abasoda bo muri batayo ya 31 Tafoke nabo bidoga ko imfungurwa zabo bazigarukanye mu Burundi, narirya bamaze akanya gato muri Kongo. Ariko aho bari uyu munsi ababatwara baranka kubaha ivyo bagarukanye, birimwo amata, ubuyi, ifu yo gukoramwo imikate. Bano basoda rero bakeka ko ababatwara bashaka kunyuruza izo mfungurwa. Intambara ya RDC yishe vyinshi. Abasoda baratakaje icizere kubabatwara. Umukuru w'igihugu bamufata ko yabagurishije kwa Perezida Tshisekedi kugira yironkera amadolari. Umukuru w'igisirikare bamufata ko yariko yironderera inzahabu muri RDC. Uwo bavuga neza ni Koloneli Nihorimbere Jaconias yatwara division. We baremera ko yakunda abasoda kandi ko amenya ibibazo vyabo yavyitwararika, ariko abasoda baratinya kumubwira ibiriko birabashikira. Abasoda baridogera abatwara za batayo ko babivye imfungurwa babarira amafaranga yo gusuma. Muri rusangi abasoda bidoga ko bahemukiwe n'indongozi, ko babashoye mu ntambara batumva kandi itateguwe neza, bongera babarira utwabo bageze ku rugamba. Ikibabaje nuko atanumwe ababazwa n'amagorwa abasoda b'u Burundi baboneye muri RDC. Ni vyiza ko hobaho amatohoza akwiye kuko ingene abasoda ba batayo Tafoke 17 bagwaye kwashi, ingene abagwayi bavuzwa ndetse n'uruhara rw'indongozi mu vyashitse
birahambaye kurondera ko no mu zindi batayo bitoba vyashitse. Abafise uruhara muri ubwo bube gito barakwiye guhanwa bimwe biboneka, ubundi hatubatswe icizere c'abasoda bato ku ndongozi zabo igisoda kiba giheze. Ibi rero ni navyo bamwe bafatiraho bavuga bati ibara rishobora kugwa uko ishavu ry'abasoda riduga niko bashobora kugumuka canke bakaba bashobora no kuvanaho ubutegetsi buhari. Bamwe bavuga bati igihugu c'u Burundi kirishwe n'abagabo babiri bari kwisonga, barimwo umukuru w'igihugu ndetse n'umukuru w'ibiro vy'igisirikare, ariko abo nabo bariko bararyana bikomeye cane kubera ko umwanya n'umwanya nabo barashobora gukuranamwo. Umwe ati abantu badasanzwe mu gihugu c'u Burundi kenshi bafise ubuzima bw'igihugu mu ntoke, igihe habaye ugusamara biba biyangaye. Aba bantu barafise uruhara muri vyose ko baba bafise amakuru yose. Umwe atwara iperereza ry'igihugu yitwa Habarurema Ildefonse Batazira Kikongo, yavukiye Muyinga mu 1965. Ni umujenerale. Itegeko rigenga intwazangabo zikuru rivuga ko ku myaka 60 acaja mu zabukuru. Mbega Neva mu masaha asigaye arahindura uwujejwe iperereza. Uko biri imyaka yo iramujanye y'akazi, mbe nko mu ntambara ya Kongo yaratanze amakuru yose neza kugira umukuru ayo makuru akoregwe ko. Turaza kubigaruka ko tubabwire ico Perezida Neva ariko arapfa na bino bihangange General Prime Niyongabo ndetse n'umukuru w'ibiro vy'iperereza mu Burundi, kubera ko ngo bo bari bo batumye Uburundi butsindwa intambara bwariko buragwana muri Kongo cane mu gisagara ca Uvira. Benshi rero barabona ko mu iperereza hakenewe amaraso mashasha. Niyongabo nawe ni General Niyongabo Prime, akaba avuka mu Muramvya mu ntara ya Gitega, akaba nawe yakuze mu myaka, akafise imyaka 55, yarakoze mu mwaka wa 2015 aho yahatswe no gusiga ubuzima bwiwe mu mvururu zari zihari cane mu gukingira Petero Nkurunziza kugira adatembagazwa n'akagwi k'abajenerale kari gafatanije n'uwo Niyongabo, ariko mu nyuma akaza kukihinduka gutyo akaba bataye mu kaga gakomeye cane, abatarishwe barahunze abandi nabo barapfungwa. Benshi babona ko ingabo yazihaye amategeko mabi muri Kongo canke azifata nabi biziviramwo gutsindwa, ari naco Perezida Ndayishimiye yagiriza ico gihangange General Prime Niyongabo. Hari abandi babona ko hakenewe amaraso mashasha kuri ico kibanza. Muri make impinduka zirakenewe mu bibanza nk'ibi, kandi ntaho totangara babitwarije itegeko rikabibibutsa. Ni ingingo ikomeye ariko irindiranwa igishika. Umwanya turiko turavugana, inama idasanzwe y'ibihangange vyo muri CNDD-FDD yakoranye isaba Perezida Ndayishimiye ko ategerezwa gukura vyihuta ico gihangange General Prime Niyongabo ndetse n'umukuru w'iperereza, uyo nawe akaba ari Habarurema, nkuko twabibabwiye. Ildefonse Habarurema nawe akaba yasabwe gukugwa. Muti rero vyoba bimeze gute? Ni inama idasanzwe yabaye. Iyo nama ikaba yari inama yari hurikiyemwo ibihangange vyo mu mugambwe CNDD-FDD, aho ibintu bibandanya gukomera cane hagati y'ivyo bihangange. Muti rero bimeze gute? Abajenerale barayibabwiye General Neva ko bamuhaye iminsi 20 abe yakuye aba bagabo babiri, General Prime Niyongabo ndetse na Ildefonse Habarurema atwara iperereza ry'u Burundi. Bamubwiye kurekura General Bunyoni bidatinze. Abenshi bibaza ko ivyo bamukoreye bamujana i Bujumbura bakaba bamugarukanye Igitega vyoba biri muri uwo mugambi wo kurekura General Ngiyome Bunyoni, kuko General Neva bamushize ko igitutu. Ivyo bihangaye vyamugondoje biravuga biti utegerezwa kurekura Bunyoni, igihano wamuhaye kirahagije, utamurekuye nabwo ibara rirashobora kugwa. Ibi rero ni bimwe mu vy'abajenerali bamusavye, bamubwiye ko ategerezwa kurekura Bunyoni. Prime nawe akaba yakuye abasoda muri Kongo. General Neva nawe ashaka ko bagumayo, ariko nanone uwo Kikongo ni Ildefonse Habarurema, umukuru w'ibiro vy'igisirikare, nawe akaba ataratanze amakuru akwiye, ivyatumye
intambara yo muri Kongo Burundi buyitsindwamwo. Ibi rero biraza guteza ikibazo gikomeye cyane. General Bunyoni araza kurekugwa, General Neva araza kurya umutima amenyo akure Prime Niyongabo. Ese arabifitiye ubushobozi, arashobora gukura ivyo bihangange vyompi canke abo bo muri CNDD-FDD nabo no kugira bamugondoze kuko babona ko atabishobora, atabikoze baca baronka akaryo ko kumwikura bavuga ko yataye igihugu mu manga, ko yashize ko abantu bica igihugu. Iyo yose ni imikenyero ishobora gukoreshwa n'abatipfuza General Neva kuko kuko ico gikorwa bamuhaye cyo gukura ivyo bihangange ni igikorwa kidakunda gose, kuko ntabwo Ndayishimiye ashobora kuba yarapfunze Bunyoni agiye gupfira mu ibohero ngakure General Prime Niyongabo ndetse n'umukuru w'iperereza, igihugu coba gisambutse. Ivyo bihanganye byo muri CNDD-FDD rero byo babiriko biramuta mu mutego kugira ko rikosa rikomeye ryo gukura Prime Niyongabo gutyo ibararirwe mu gihugu. Ibindi rero ibi byose bikaba biriko birategwa n'intambara yo muri Kongo ndetse no gutsindwa gukomeye kw'ingabo z'u Burundi muri Uvira, nkuko amasoko yacu atandukanye abavuga. Ibihangange mu nzego zo kwivuna abansi zikaba zaciye ziha ultimatum umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye zimubwira ko ategerezwa gukura byihuse ico gihangange Prime Niyongabo ndetse n'umukuru w'ibiro vy'iperereza mu Burundi Ildefonse Habarurema. Umukuru w'ibiro vy'iperereza mu Burundi Ildefonse Habarurema akaba yagirizwa kuba hataratangiye amakuru ku gihe ku bikorwa vyariko birabera muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse akaba nagirizwa ko atatanze amakuru ku iperereza ndetse no ku nguvu igihugu c'u Rwanda gifise. Ibi byose bikaba byarateje icuka kibi mu bihangange. Ibi byose rero bikaba biriko birateza ikibazo muri Etat Majoro, aho rero umuriro uri kuraka ku ruhande rwa Prime Niyongabo, ariko arirukankwa ko ndetse ahigwa buhongo na General Neva kugira amwikure kubera ko yananiwe gutanga amategeko ndetse no kurongora urugamba. Ivyo rero bikaba byaratumye hafatwa ingingo zidakwiye zitaboneye ndetse no kuba yarakuye igihutihuta abasoda muri Uvira mu gihe Neva we yipfuza ko abasoda bagwana. Ibi bikaba byaraciye ivutu abasirikare bakabona ko ibintu byarangiye, kandi na General Neva akaba yarahasebeye gose. Uno munsi akaba atajamba afise yoba mu Burundi ndetse no mu karere muri rusangi. Ariko mu vy'ukuri iri sanganirizo bino bihangange vyahaye General Neva araza kurikora ashobore kwikura ivyo bihangange bibiri icarimwe. Ibi ni ibintu bimeze nko kumuta mu mutego kubera ko ntashobora kubikora nawe nyene yoba yihejeje. Ibi vyose rero ni ibintu bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane muri ako karwi k'ibihangange. Abahinga mu vy'umutekano bo bavuga ko bamenyesheje General Neva ko ategerezwa kurondera iyindi nzira yo kugarura ibintu mu buryo, akavuga ko bakamusaba ko yo kwirinda ivyo kongereza ishavu ndetse no kubandanya kwishora mu ntambara, kubera ko hari amakuru avuga ko Burundi ngo bwoba bariko burisuganya ngo busubire muri Uvira ngo bwigarurire ico gisagara, kubera ko igisebo Burundi bwahavanye ugitegerezwa kuzimanganwa. Ivyo rero President Ndayishimiye ngo abahinga bamubwira ko ryoba ari ikosa rikomeye kandi rishobora kutamusiga akiri ku butegetsi. Ibi vyose rero ngo ni ivyo abahinga bariko baramuhanura, bakamubwira bati wewe hitamwe ibiganiro uganire nabo mufitaniye amatati, gutyo ivyo kwishora mu ntambara vyo vyarakunaniye vyarabonetse, wibandanya kuhatakariza abasoda, uhatakariza ubu buryo, uhatakariza n'ibindi vyose, ari na kubandanya kwimaramaza rondera ibiganiro. Ibi kandi babimubwiye mu gihe hari kuvugwa amakuru ko hoba hari ibiganiro vyabaye hagati y'u Burundi ndetse n'u Rwanda ku vyerekeye umutekano ku mbibe z'ivyo bihugu vyompi. Ikindi kandi nuko ico bikoze umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu yo Edouard akaba yavuze ko atabiganiro vyabaye hagati y'u Rwanda ndetse n'u Burundi. Mu gutangura General Neva yari yamaze kwemera ivyo abo bahinga mu vy'umutekano bamusavye kazogira ibiganiro, ariko mu nyuma yaciye yihindukiza gutyo ivyo abo bahinga bamusavye atangura kuvyirengagiza, amaze abandanya kwishora mu ntambara. None munsi akaba ariko arategura ngo ibitero bikomeye cyane mu byo kwikura mu isoni. Ariko nanone gutsindwa kw'igisirikare cy'u Burundi, abasirikare
batagifise inguvu ndetse ata morale bafise. Ivyo vyose nivyo biriko biribonekeza mu Burundi, ariko bikunyurwa no gucanamwo ndetse no kutumvikana mu bihangange biri ku butegetsi. Ibi vyose akaba ari ibintu bisa n'ibiteye ubwoba kandi bishobora kuba iherezo ku butegetsi bwa Perezida Ndayishimiye. Ibi rero biraza guherera hehe banywanyi bacu? Twababwiye ko buri nkuru yose tuyibashikiriza, tukabashikiriza vyinshi babivugwa mu bisata nka vyose. Ibi vyose rero nta ushobora kubironka atari kuri no chaîne yacu ya YouTube ya ICTV. Hari impari nyinshi cane ku bibazo biri mu Burundi. Bamwe bati General Neva aragiye, abandi bati yagiye gukora Prime Niyongabo. Benshi ntibazi kazoza ku Burundi ndetse ntibanakabona kumwe. Ico bikoze umuntu ageramiwe gusumvya abandi ni General Neva, kubera ko arafise abansi basumbije kure cane abagwanya. Abo bamugwanya bobo barafise vyinshi bashobora kwitwaza canke bakabigira nk'icitwazo kugira bakure Neva, kuko Neva gose mu biboneka yarananiwe no gutwara igihugu. Nabo bashobora gukora kudeta bakaba bafise ico bashobora gufatira ko bavuga bati igihugu carapfuye. Ehewe nawe igihugu ntikigira amatara, ntikigira umuyaga nkuba, ntikigira ibitoro, ntikigira isukari, ntikigira ifumbire. Igihugu carapfuye mu nzego zose. Bityo rero Neva ntaca amaze kuri ubwo butegetsi nk'uko bamwe muri ivyo bihangange vyo muri CNDD FDD babandanya kubivuga. Ngayo rero amakuru abavugwa turaza kubashikiriza yavugwa mu mugambwe CNDD FDD ndani hampande y'ivyo twabwiye. Ariko imbere yuko tuyasozera nk'uko twari twabibabwiye, reka tugaruke ku catumye General Guillaume Bunyoni akugwa gihutihuti mu bitaro kira hospital vy'i Bujumbura, aho ngo hari umugambi wuko Bunyoni ashobora kugirirwa nabi akicwa bakabisha ko yake. Ariko nanone abandi nabo bati Perezida Ndayishimiye agomba kurondera uko arekura Bunyoni, kubera ko ibihanganye byo muri CNDD FDD byamusabye ko atamurekuye naho ibintu biza kubera nabi. Ariko akaba agomba kwemeza ko ingwara ya Bunyoni yabaye akananira abahinga, gutyo ko ategerezwa gukurikiranwa adapfunze. Gihutihuti General Bunyoni yasubijwe mu bitaro bikuru vya Gitega. Imodoka zine zirimwo Sehabaniha ambulance Toyota Land Cruiser V8 ijanye umukenyezi wiwe ya Senta Niyonkuru, pick-up y'igipolisi na kamyoneti double cabine yiperereza nizo zamusohokanye hafi isaha 8 z'umurango zimukura ku bitaro kira hospital vy'i Bujumbura. Amasoko yacu ku bitaro yatwandikiye ico gihe ko batazi yo Bunyoni ajanwe kubera yasohowe gikubikubi. Ariko mu nyuma y'amasaha 2 arenga gato abari bari Gitega batumenyesheje ko agarukanywe kuri hôpital regional ya Gitega. Amasoko yo kuri kira hospital avuga ko batigeze babona icari catumye General Guillaume Bunyoni yimurirwa kuri ivyo bitaro. Ayo masoko yaratubwiye ati twebwe ntitubona icatumye Bunyoni bamuzana ngaha. Ingwara yiwe iboneka cane nkihahamuka canke ingwara yo mu mutwe. Bunyoni ntavuga kandi ntakora muvoma nimwe, aguma aryamye. Ingwara isanzwe asanganywe ni diabete, iyo nayo ntaco tubona coba cahindutse catumye bamuzana. Abaganga barapima ibipimo bakandika ivyo batoye, ariko rero hariho abandi baganga bizewe na Ndayishimiye bategerezwa gusuzuma ikintu cose abandi baganga baba bakoreye Bunyoni. Vy'ukuri ntituzi ikintu cigigeje inyuma muri bino bintu. Hashoboka ibintu bibiri. Bunyoni wenyene ashobora kuba yanka kuvuga n'impaka, aho ntituzi igiharuro coba kirimwo, canke aragwaye gose. Ku rundi ruhande ubutegetsi bushobora kuba bwamuzanye kugira agerageze gutoroka hama bace bamurasa, kuko hano ibijanye n'umutekano wiwe ntabwo vyakomejwe cane, abishatse yotoroka. Ikindi mwomenya nuko naho yoba avuga atana kimwe gikomeye yovugana nabiwe. Mu cumba agwajwe n'umukenyezi wiwe, ariko haguma y'abapolisi 3. Bunyoni ntashobora kuvugana n'umukenyezi wiwe, baguma bacunzwe amasaha 28 kuri 28 mu cumba. Bagenzi, iyi sinama yobera warabonye uko General Bunyoni yahoze ahambaye muri iki gihugu, ukabona uko afatwa na ya ntwaro nyene yakoreye
ni akamaramaza kandi ni icigwa gikomeye buri muntu wese ategerezwa kwiga ko atawo kwishyira hejuru. N'aba ba reveriyani ndi kuri iyo birirwa barivugishwa utujambo, yaba nabo umunsi impera n'imperuka bazokwisanga bacishijwe bugufi, kuko na Bunyoni ntiyari igihangange gakeya. Abo ba generale birirwa bigira ibihangange bakica uwo bashaka bagakiza uwo bashaka, ntibibagire ko Bunyoni yarageze ku rwego rwo hejuru, mbere yari yaranitaziriye Mutamade ndetse bamwe bakanamwita mareshare. Bunyoni rero uno mwanya tuvugana ntawuzi aho bizoherera. Ivyo abo bajenerale basabye Neva arabikora. Ese Prime Niyongabo arabogozwa, Ildefonse Habarurema arabogozwa, General Neva aratembagazwa, biraherera hehe? Bandanya na kubana natwe, vyonda no kuri subscribe, uko amakuru mashasha yose arabagezweho ugenda uyakurikira. Ibihe byiza rero kuri mwese, mu kanya turaza tubashikiriza n'andi makuru atandukanye ari kuvugwa mu bisata vyose, politiki, umutekano ndetse n'andi yose aba yavuzwe mu binyamakuru ndetse n'agaruka ko ku mbuga ngurukana bumenyi. N'abakengurukiye mwese, naho mu kanya tubahandi makuru.